bakunzi ba radio television Burundi bwiza turi kumwe n'usanzwe arongoye Fondation Femido Jaba muri commune Ntahangwa umushinga nahe Theogene Irakoze aratubwira ibimaze kuranguka muri yo commune ya Ntahangwa yongera tubwire n'imigambi nyamukuru bafise gukora muri yo commune bacishije muri Fondation Femido Jaba ikati. Ego murakoze cyane nkuko bivuze muri Fondation Femido Jaba muri commune ya Ntahangwa tumaze gukora ibikorwa bitari bike nkuko muri Fondation Femido Jaba imigambi yabo harimo ibintu bijanye no guteza imbere imico n'akaranga ego mu cancane mu gwaruka ego hakaba no gufasha abatishoboye tumaze gukora ibintu bikomeye cyane nko mu kugarukira abantu b'uburyo buke abantu bafise amikoro make na cyane abantu bari mu myaka iko irisunura bakuze ego mu migambi kurikira mu byo tubona tuzokora harimo bijanye no gusukura igisagara aho tubaye kuko uri kuratembera mu makaritier urabona ahantu umuntu abaye ugasanga nta suku ego nivyo biri mu migambi mbere sinakera ni mu minsi iza tuko tiyungunganya kugira ngo tuzofate twegerane turabe nka quartier imwe tugenda gusibura imifurege ego tongere tuje kugaruka no ku munsi wa Pasika turase umugambi kuja kuraba abantu batishoboye tumaze kubona ahantu batongewe mu kigo ego mbega nyakubahwa Irakoze Theogene murongoye Fondation Femido Jaba muri commune Ntahangwa umunyagihugu muri commune Ntahangwa yifuza kwinjira muri Fondation Femido Jaba asabwa iki musanzo kwinjira muri Fondation Femido Jaba nta byinshi bisabwa ariko gusa ikinini dusaba harimo umutima w'urukundo no kwitanga sikuja guca amahera ahubwo no kuja gukora dukorera abandi icambere nambere tumusaba ni umutima wo kwitanga n'umutima w'urukundo ivyo birakwiye murakoze cyane namwe murakoze cyane ego bakunzi ba radio television Burundi bwiza mwandanye gukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu Burundi bwiza turabakunda cyane na Dina zo kuri mikro.